Kumazina ni Pastor Muhoza Bonté Blaise, nkorera mu ishengero The City of the Living God CLG iyobowe n'intumwa Kevin Sibomana. Uno munsi nipfuje yuko tuganira ku vyerekeye Noweli. Turi mu gihe ca Noweli, twibuka Noweli, ariko ndashaka uno munsi tuganire ku bintu bitatu bishobora kugutahuza ico bisigura Noweli. Mbega iyo umuntu avuze Noweli babisigura iki? Kuko ni vyinshi bivugwa kuri iryo jambo, ni vyinshi bivugwa kuri uwo munsi mukuru, ariko reka twitwararike cane ku nsiguro canke uko dukwiriye kwibuka kino gikorwa, kuko Noweli si umunsi mukuru gusa. Noweli ni gikorwa gikomeye cyane. Noweli ni isezerano ry'Imana. Noweli rifise ibintu vyinshi riutekeyemo. Tutitwararitse amajambo dukoresha canke iryo zina Noweli, kuko ari benshi bakunze kuvuga yuko Noweli kumbure ritanditse muri Bibiliya n'ibindi bintu bitandukanye, ariko reka twitwararika cane ku gikorwa umwami Imana yakoze. Noweli ni iki kubisanzwe? Reka ndabisigure mu bintu bitatu. Ubwa mbere na mbere, Noweli itwereka canke idutahurisha ubunini bw'urukundo rw'Imana. Iyo dushobora kubisoma muri Yohani igice ca 3 umurongo wa 16. Yohani igice ca 3 umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Noweli igihe cyose uwo munsi ugeze canke ico gihe kigeze, kitwibutsa urukundo rw'Imana, kitwibutsa ukuntu Imana yimviriye ku muntu. Kuko dusubiye inyuma gatoya turabona ukuntu umwana w'umuntu yaremwe n'Imana mw'ishusho y'Imana. Umugambi Imana yari ifise ku mwana w'umuntu kwari kugira ngo ase nayo, abane nayo ibihe vyose. Ariko birakorogana mu itongo rya Edeni, umwana w'umuntu ntiyashobora kugenda nk'uko Imana yagomba, ntiyashobora kumvira Imana, ntiyashobora gukurikiza canke kwemera ivy'Imana yari yamubwiye, bituma yirukanwa kure canke hanze y'itongo rya Edeni Imana yari yamushizemo. Ariko ivyo ntivyaciye intege Imana. Kubera iki? Kubera urukundo rw'Imana. Mu ijambo ry'Imana dugerageje kuraba mu itanguriro igice ca 3, twitiza amajambo y'Imana kugira ngo tubone uko ibintu vyagiye biragenda, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishitse. Ikintu cyose Imana yateguye ikirema ku isi nticigeze gitakara, ariko ikintu cyose igendera irakirangura, igendera gishitsa uko bigenda birakurikirana kandi nk'uko yabigabiye. Ijambo ry'Imana rirambwira mu itanguriro igice ca 3 umurongo wa 15 ngo nzoshira ugwanko hagati yawe n'umugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzokumena umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Aha ni gihe Imana yagendeye umwana w'umuntu ahejeje gukora icaha, bibabaza umutima w'Imana cyane ku gikorwa Satani yakoze. Maze arasezerana, Imana isezerano aravuga ngo, Imana iravuga ngo nzoshira ugwanko hagati yawe n'umugore. Rero Noweli nta kindi bitwibutsa, ni Imana yashikana rino sezerano, ni Imana yibuka isi, yibuka icyo yavuze mu itanguriro, maze irizira izana uruvyaro rukomeye ariko Kristo. Niwe sezerano twari dufise, niwe yashobora kuza kugira ngo ahindure, restore ivyari vyaratakariye mu itongo rya Edeni. Kuko umugambi w'Imana, uko Imana yari igomba, umuntu yarawuvuyemo kubwica bitewe na Satani. Ariko rino sezerano riragaragara neza canke riragaragaza neza yuko Imana itigeze yibagira umwana w'umuntu. Nubwo yamaze igihe icecetse, ariko hari igihe yari yaradesize, hari igihe yari yarahisemwo yuko izosubira kandi kibuka umwana w'umuntu. Nico gituma natamwe mvuga ngo ikintu Noweli itwibutsa n'urukundo rw'Imana. Ni Imana yibuka umuntu ikavuga ngo sinshobora kumurekera muri ivyo vyaha, sinshobora kumureka uko nyene. Hari umugambi namushiriyeho kandi ategerezwa kugenderamo, ariko kubera icaha afise, kubera icaha yaguyemo, kubera icaha yagendeyemo, ntibikunda yuko ashika muri uwo mugambi ameze uko nyene. Reka nze n'imanukire hano ku isi. Umunsi wa Noweli ni umunsi utwibutsa yuko Imana yaratwibutse, Imana yarakwibutse, Imana yaranyibutse kugira ngo dushobore kugira amahirwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo
migambi ndabafiseko si y'ivyago ariko ni y'amahoro, kugira ngo nabahereze ivyizigiro vya kazoza. Yesu yaje hano kwisi kugira ngo aduhereze ivyizigiro vya kazoza. Yesu yaje hano kwisi kugira ngo dusubire kugira espoir yuko ikibanza Imana yari yaratugeneye tugisubizwamwo kubw'umukiza wacu Yesu Kristo. Reka twitize amajambo ari muri Matayo igice ca mbere 23. Haleluya. Urukundo rw'Imana. Matayo igice ca mbere 23 haranditswe ngo, raba inkumi zotwarinda ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Noweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Noweli nta kindi twibutsa nuko Imana yahisemo gusubira kubana natwe, nuko Imana yasubiye kandi kwika umwana w'umuntu iravuga ngo reka mbane nawe. Rero Noweli nta kindi idusigurira canke itwibutsa n'urukundo ruhebuje. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo. Acte ya mbere, igikorwa ca mbere Imana yakoze ko ari gutanga umwana wayo. Nuko ijambo ry'Imana riranyereka ngo habuze umuntu mw'ijuru no mw'isi ashobora gucungura umwana w'umuntu, ashobora kuza hano kw'isi. Noweli ni igihe Imana iza hano kw'isi. Noweli ni igihe Imana yemera gusubira kubana n'umwana w'umuntu. Noweli ni igihe Imana yibuka isezerano yagiriye umwana w'umuntu yuko uruvyaro rumwe ruzoshika hano kw'isi. Turiko turabona kuva muri Genesi uri kurabandanya, turabona ku gice ca 6 kuko ayo majambo yayavuze yabwira Satani, ariko Satani abigumiza muri we. Nico gituma yagumye arondera uruvyaro, arondera umwana w'umuntu kugira ngo amucafuze. Ijambo ry'Imana rirerekana mw'itangura igice ca 6 aho bavuga neza ukuntu habayeho kuvangana kw'ibintu vyari bikwiriye kuvangana. Reka tuhasome gatoya itangura igice ca 6 kugira ngo dutahure ivy'Imana yadukoreye vy'ukuri. Ni wabitahura mwene data, urashima Imana kurundi rugezo. Haleluya. Itangura igice ca 6 turahera ku murongo wa mbere. Maze abantu batanguye kugwira kw'isi bavyara abakobwa. Abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ko ari beza, barongora muri bo abo bitoranije bose. Uhoraho aravuga ati, mpwemu wanje ntazokwama nyinyurana n'umuntu ibihe vyose, kuko ari uw'inyama gusa. Nuko rero imisi yiwe izoba imyaka 120. Ijambo ry'Imana rivuze ngo mpwemu wanje ntazokwama nyinyurana n'umuntu ibihe vyose. Bisigura yuko imbere yuko bahitamwo kino gice kirerekana yuko mpwemu w'Imana hari ukuntu baganiye, hari ukuntu yagerageza kugira access ku mwana w'umuntu, ariko bikanga. Ijambo ry'Imana rikoresha ijambo ngo ntazokwama nyinyurana, banigana. Kubera iki? Kuko umwana w'Imana yaratakaje ubwo ruhane rwo kumva umengo arorohera Imana, kurongorwa n'Imana. Rero Noweli twibutsa igihe Imana yibutse iryo sezerano maze irizira hano kw'isi kugira ngo bikundi ishoboze wa muntu yamanyinyurana n'Imana, bikundi mutereke mu kibanza arico bita muri Kristo Yesu, kugira ngo mpwemu yera yoroherwe arongore umutima wiwe. Kuko nta muntu n'umwe ashobora guhimbara Imana, nta muntu n'umwe ashobora kugendana n'Imana atabishobojwe na mpwemu yera. Haleluya. Rero ndiko navuga Noweli, wibuke urukundo rw'Imana, wibuke ukuntu Imana yakwibutse, wibuke yuko ni espoir yindi yavyutse yaje hano kw'isi, aho wari destine guhona, ariho wari destine kumererwa nabi, ariko Imana igira ubuntu, Imana igira urukundo rurengeje utigeze ubisengera, utigeze uvyumvira, ariko yari yaravyiyumviriye n'imbere yo kubaho. Haleluya. Rero nico gituma amajambo y'Imana turiko turasoma muri kano kanya atwereka uruhara rw'Imana muri intervention. Nita Noweli nka intervention divine, nita Noweli nk'igihe Imana idesize ikavuga ngo ase. Imana ikadesida ngo enough is enough. Sinkwiriye kuguma ukunyene, sinkwiriye kureka umwana w'umuntu abandanya aba muri kino kibanza. Reka ndamushire muri cya kibanza naramwimviriyeko kubw'urukundo namukunda. Reka nze tubane, nitwe Emmanuel, tugumane, tubane nawe. Ni nayo mpamvu no munsi bidukundire ko dushobora kumva ijambo ry'Imana tukaritahura, kuko nta muntu n'umwe ashobora kumva ijambo ry'Imana ngo ashobore kuritahura. Yesu no yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo amajambo yanje ni mpwemu n'ubugingo. Nta ushobora umuntu w'umubiri ntashobora kubitahura, ariko uw'impwemu ngo asesa vyose. Rero Noweli twibutsa ukuntu Imana yajano kw'isi kugira ngo itwemerere kuja muri ico kibanza ca mpwemu, aho dushobora gutahura ivyayo, aho dushobora kwiga ivyayo tukabimenya, tukanabigenderamo dushobojwe na mpwemu yera.
ikindi cya kabiri dushobora kubona cyangwa dushobora gutahura ku bwa Noweli ni gutahura ubwizigirwa bw'Imana. N'Imana yivuze ishitsa. Ndashaka gutera intege mwene data. Imana yari yaravuze mu itanguriro ntiyigeze iherera ngaho, ariko yarashikanye icyo yavuze. Icyo Imana yakubwiye nzi neza ko itamaze imyaka nk'icyo cyari kimaze, kuko mu itanguriro gushika umunsi Yesu yaza hano ku isi haciye imyaka myinshi cyane, atamuntu n'umwe akiri uno munsi yoba yaramaze. Ariko Imana yagumanye ijambo ryayo kubera iki? Ni umwizigirwa. Ijambo ry'Imana avuga ngo Imana si umuntu kugira ngo yisubire ku cyo yavuze, ngo kandi si n'umwana w'umuntu kugira ngo yibagire canke yisubiremo canke ihindure ivyo yavuze. Si umwana w'umuntu ngo abeshe, si n'umuntu kugira ngo yisubire ku cyo yavuze. Ico yakubwiye ntiyakubeshe. Ni umwizigirwa kugira ngo agishikane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo tutobabizigirwa, yo ihora ari umwizigirwa ibihe byose. Niyo mpamvu dushobora kubyatura dushize amanga yuko icyo Imana yavuze ku buzima bwacu, icyo Imana yakubwiye, ndagutera intege mwene data yuko ishobora kugishikana. Ni umwizigirwa izogishitsa. Reka twitize amajambo y'Imana ari mu Baheburayo igice ca 10:5. Haleluya. Imana ni umwizigirwa ibihe byose, kandi icyo yavuze cyose iragishikana. Haleluya. Abaheburayo igice ca 10:5. Reka twumva no majambo akomeye agaragaza yuko ibintu byose Imana yakoze, icyo yashikanye kuri Noweli si ikintu cyaje uko nyene, ariko ni ikintu yari yariyumviriye, ni ikintu yari yarapanze, ni ikintu yari afitiye umugambi, ni ikintu cari kiri ahantu arindira igihe yagabiye yuko ico kintu gikorwa. Ni nk'uko yagusezeraniye mwene data, isezerano ufise hari igihe cyashingiwe, hari igihe cyashingiwe cy'iryo sezerano ko riranguka mu buzima bwawe. Ntucike intege, ariko uramirize, ukomeze kandi wihanganye. Umwami Imana arishura, umwami Imana arashikana icyo yavuze. Ku gice ca 10 kuva ku murongo wa 5 ngo nico catumye hamwe yaza mw'isi avuga ati ibimazi n'amashimwe ntiwabigomvye, ariko wanteguriye umubiri. Ibimazi bituriwe bitagabanije n'ibimazi vy'ivyaha ntivyaguhimbaye. Mera ko ndavuga ni ndaje mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe. Kuri umurongo w'indwi niho hakomeye cyane ngo mpera ko ndavuga. Ubu ni Yesu ariko arishura ngo mpera ko ndavuga ndaje mu muzingo w'igitabo. Hari ibintu vyanditse mu muzingo w'igitabo, hari vyanditswe, kandi uhoraho ntiyavyanditse ukibaho, no, yavyanditse utarabaho. Hari vyateguwe. Nico gituma ijambo ry'Imana avuga ngo mvuga ivyiherezo nkabivugira ku itanguriro. Yesaya igice ca 46:10. Ni Imana n'umwizigirwa. Icyo yakubwiye ntiyakigabiye ujya munsi akubwira. Oya, ujya munsi akubwira niwo wari hano kwisi kugira ngo wumve icyo akubwira, ariko kijya yakubwiye hari ahantu canditse. Yesu mbere yuko aza hano kwisi hari ahantu vyari vyanditswe yuko azotegerezwa kuza. Hari decision yari yarabayeho. Reka twitize amajambo y'Imana mu vyeshuwe Yohana igice ca 5. Turiko turavuga ubwizigirwa bw'Imana. Icyo Imana yashinze ntashobora kucibagira, ntishobora kucibagira. Icyo Imana yavuze iragishitsa, iragikora. Haleluya. Iragishikana. Igice ca 5 ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo cya gitabo kw'ivyagiye kuri ya ntebe, canditswemwo imbere n'inyuma, kimatanijwe n'udushasharandwi tudomwemwo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemerera n'ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura kiya gitabu ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mw'ijuru canke uwo kw'isi canke uw'ikuzimu ashobora kukizingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe mu bakuru arambarira ati haleluya. Iyi niyo siguro ya Noweli. Umwe muri ba bakuru arambarira ati ntacurira intambwe mu muryango wa Yuda, umunago w'igishitsi ca Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo
amene ibikimatanije indwi. Haleluya. Iri jambo ry'Imana ryashikanywe umunsi Yesu yaza hano ku isi. Ni ibintu byari byaragabiwe kera, ni ibintu byari byanditswe. Nico gituma navuze ngo Noweli itwibutsa cyangwa itwereka ubwa mbere na mbere urukundo Imana yakunze abari mu isi, ubwa kabiri n'ubwizigirwa bw'ivy'Imana iba yaravuze ishikana mu buzima bw'abana b'abantu. Twari tumerewe nabi, nico gituma Yohana ariko arabiraba yabibona kera, yari pase kino gice ariko abona ivyaheze ibya kera uko vyari bimeze, ngo arira cyane kuko yarabona ko ata espoir nimwe isi sigaranye, byari biheze ivyayo. Ariko ntiyarazi yuko mu gitabo cy'Imana hari haranditswe ikintu, kandi cy'Imana yanditse igishikana. Ntigishikana kubera ubwiza bw'abana b'abantu, ntigishikana kubera ubutore bwabo, igishikana kuko ari Imana umwizigirwa adahemuka. Icyo yasohoye mu kanwa kayo iragishikana, ni Imana n'umwizigirwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka tuvuge ku cyanyuma arico nise ubuntu bw'Imana. Igihe cyose wumvise Noweli, wibuka ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Kubera iki mvuga ubuntu bw'Imana? Reka dusome Abanyefeso igice cya 6. Abanyefeso igice cya 2. Haleluya. Abanyefeso igice cya 2 ku murongo wa 8. Tubona ubuntu bw'Imana uko aho bwadushikanye. Abanyefeso igice cya 2 umurongo wa 8. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwishimagiza. Haleluya. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye dukizwa. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye Yesu aza hano ku isi. Impamvu mvuga ngo ubuntu bw'Imana nuko iyo Yesu atashobora kuza hano ku isi, nta gakiza k'umwana w'umuntu kari gushobora kuba disponible. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Bifilipi ngo nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamwo atari izina rya Yesu umukiza wacu. Niyo mpamvu iyo uri kuribuka Noweli, nta kindi bitwibutsa ni kubona ubuntu bw'Imana, ubunini n'uburemere bw'ubuntu bw'Imana bwatumye umunyavyaha nkanje Imana imutora, Imana isubira ikamugarukana, Imana imweza, Imana imumatanya nayo mu bubi bwanje, Imana igahindura ivyiza. Ijambo ry'Imana riravuga ku murongo wa 10, haravuga ngo kuko turi biremwe vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Ubuntu bw'Imana, Imana yatugiriye Yesu akaza hano ku isi, nibwo bwatumye rino jambo rishobora gushikanwa mu buzima bwacu. Hari ibikorwa vyiza Imana yakuremeye. Mwene data, sinitwararitse ivyo umaze iminsi urimo, sinitwararitse ubuzima bwawe uko bumeze, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo tubeshwaho n'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ntiribesha. Iyo ushatse kurishira ku mutima, Dawidi niwe yasenze isengesho aravuga ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo singukoreho icaha. Haleluya. Bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe kuko rirakora. Ni Imana itabesha, ni umwizigirwa kandi yuzuye ubuntu. Yahisemo kugirira ubuntu, yahisemo kungirira ubuntu. Iyo Yesu atazano ku isi, nta gakiza wari kuronka, nta gakiza nari kuronka. Ariko vyarakunze kubw'ubuntu bw'Imana. Imana irizira mu mubiri, aza Yesu Kristo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe kugira ngo bikunde uno munsi dushobore kuyambaza, dushobore kwambaza izina ry'Uhoraho, dushobore kwambaza izina rya Yesu, maze turonka agakiza mu buzima bwacu. Agakiza ni birebire, kumbure tuzovugana ikindi gihe, ariko agakiza niyo trésor ya mbere Imana yahaye umwana w'umuntu. Niyo trésor nibwo butunzi burenze ubutunzi bwose ushobora kugira hano ku isi. Haleluya. Ni eternite mu bwiza bw'Imana twaronse muri twebwe. Rero ubuntu Noweli itwereka ubuntu bw'Imana, itwereka ukuntu Imana yatwimviriyeko, kandi ntibyagarukiye ngaho, iraduhereza iyindi opportunité yo gushobora kwakira agakiza. Ega Imana yaje hano ku isi, ariko ntibyari birangiye, twategerezwa kwakira ubuntu. Rero iyo nibutse Noweli, nibuka yuko nigiye Imana yampaye access ku buntu bwayo, nigiye Imana yampaye uburenganzira bwo kuba mu buntu bwayo. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yohana igice ca mbere, Yohana igice ca mbere murongo wa 18, tuhasome. Haleluya. Turangiza gatoya
Yohana igice ca mbere murongo wa 18 turiko turavuga ku buntu bw'Imana. Imana yatugiriye ubuntu buhebuje. Yohana igice ca mbere murongo wa 18 ngo nta muntu yigeze dutangurire ku murongo wa 16 kuko ivyuzuye muri we ari byo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi, kuko ivyagezwe vyazanwe na Mose, ubuntu n'ukuri vyazanwe na Yesu Kristo. Nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza case niwe yayimenyekanishije. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye no munsi je nawe dushobora kumenya Imana. Nta wundi yashobora kuyimenyekanisha. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo uba mu gikiriza case uwo niwe yayimenyekanishije. Ninde? Ni Yesu Kristo. N'umwami wawe, n'umwe yaza hano ku isi kugira ngo aducungure, n'umwe yaza hano ku isi arungitswe n'Imana, n'umwe yaza kugira ngo dushobore kuronka ubuntu bugeretse ku bundi, n'umwe yaza kugira ngo aduhereze access ku buntu bw'Imana. Niyo mpamvu Noweli si umunsi mukuru usanzwe, ariko ni gihe twibuka icyo Imana yakoze, ni gihe twama dukwiriye gufata umwanya tukibuka ubuntu bw'Imana yatugiriye, kugira ngo uno munsi tube duhagaze twishimira Imana tuvuga ngo turi abana b'Imana. Ni gihe twibuka urukundo rw'Imana, aho yatwiyumviriye ko imyaka myinshi cyane iheze, maze yibuka umuntu, aribuka Imana, yibuka yuko hari icyo yamusezeraniye, maze iraza hano ku isi. Ni gihe twibuka ubwizigirwa bw'Imana, biduhereza espoir, biduhereza novuga gute espoir, ivyizigiro yuko icyo Imana yavuze igishikana, n'ivyo yatubwiye izobishitsa. Kubera iki? Kuko tubona mu ijambo ry'Imana icyo yari yarasezeranye mu itangura igice ca 3 igihe cyose vyamaze, ariko ntivyafuse icyo Imana yari yashatse gukora. Yaragishikije mu mwanya wacu, mu gihe cacu nk'uko yabigabiye. Ndagutera intege mwene data, muri iki gihe turiko turacelebra Noweli, turiko turibuka Noweli, wame wibuka bino bihe bitatu, wame wibuka bino bintu bitatu bigutere gushima Imana, bigutere kubaho konesa, bigutere kuyegera cyane, bigutere kubona ikindi gicapo c'Imana, c'ubwizigirwa bw'Imana, c'urukundo rw'Imana, c'ubuntu bw'Imana, maze biguhe gusubira kuyegera, kugendana nayo, kuyikunda kurushirizaho, maze ubone ubwizigirwa bw'Imana bukora mu buzima bwawe. Ndakwipfurije kino gihe ca Noweli yuko kibi gihe cyo kugendera mu bwizigirwa bw'Imana, kibi gihe cyo kugendera mu rukundo rw'Imana, kibi gihe cyo kubona ubuntu bw'Imana busesekaye mu buzima bwawe. Ushike ahantu utari bwashike, ubone ivy'amaso yawe atarabona, wumve ivy'amatwi yawe atarumva, kandi ukoreko ivy'amaboko yawe atari bwakoreko. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen.